Haratunganijwe kw'igenekerezo rya 14 Rusamu uyu mwaka umunsi wahariwe guhanahana ivyiyumviro mu gisata cyo gushorera hanze ibikorerwa mu Burundi mu ntumbero yo gutora inyishu zikwiye kandi zirama ibibazo bihanze ico gisata mu Burundi. Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji yaramenyesheje ihangiro ry'uwo munsi. Intumbero y'uno munsi no guhanahana ivyiyumviro n'abegwa bose n'igisata cyo gushorera hanze ibikorerwa mu Burundi kugira ngo turabire hamwe ibihanze ico gisata hama twigire hamwe icokorwa mu gutorera umuti ivyo bibazo turi kumwe na bene amahinguriro muri rusangi na cane cane abafise ivyo bashorera hanze. Iri huriro kandi rirafitaniye isano n'intumbero y'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ubudandaji yo gushiraho uburyo bwo korohereza igisata co gushorera hanze. Olivier Suguru umuyobozi w'ishirahamwe CFCIB yarashikirije leta y'u Burundi ivyokorwa kugira igisata co gushora hanze gitera imbere. Ingorane nyamukuru yerekeye intwaro kugira ngo ico kibazo kive mu nzira dutegerezwa kubanza gutorera umuti kibazo kijanye n'ubuhinga bwa none. Ivyo bidakozwe naho turiko turaja. Kigira kabiri no gukuraho inzitizi zijanye n'amakori mu ntumbero yo korohereza urudandazwa njabukambibi. Ikindi noshikiriza cerekeye ikigo BBN. Ico kigo kirakeneye abakozi bakwiye kandi babishoboye. Ubugira kane hoshigwaho ikigega co gusahiriza abafise ivyo bashora hanze n'abakora ibikorwa vambwenge. Ubwa nyuma ikigo ADB coshiraho igisata kigenewe ibishoka hanze gusa. En quantité et en qualité. L'autre réforme que je voulais proposer, c'est de créer un fonds d'investissement pour accroître les produits d'exportation et soutenir l'innovation. En fait, ça c'est la création au sein de l'ADB d'un guichet unique pour l'exportation. Umuyaga nkuba udakwiye n'ubukene bw'igitoro ni bimwe mu bituma Burundi budashorera hanze ku rugero bwipfuza kuko bituma umwimbu ugabanuka mu mahinguriro.